umuntu akubajije ati turi isaha zitanu zibura iminota 37 ni kuvuga tuba turi sangaga tuba turi saa 4 na mirongo 35 amezi agize umwaka na amezi 12 muri ayo mezi nayahe ashikana imisi 28 amezi abiri yonyene amezi abiri ukwahe n'ukwahe nukwa kabiri konyene rero yuko nogica mvuga numva umuntu yofata umwanya mutoya agasenga kubera urabona turi mu bihe bibi sohoka kwezi kwa kabiri birazwe ayakwiza imisi 28 amezi 11 ivyo bintu wabibariwo nande yo ukwezi kwa kabiri niko kuvara imisi 28 canke 29 wasaze wacomye canke uvuga ivyo utazi Oh yes bakunze ba Udatwenze TV ni Edmond Khanet kuri micro inyuma ya kamera hariyo Fizikila. Okay nkuko mutari mutumenyereye kuri kamera za Udatwenze TV tubazaniye akantu gashasha tutari tumenyereye kuri Udatwenze TV. Nukuvuga nibaza yuko muraza kubiryohererwa mwese nk'abakunzi ba Udatwenze TV ariko ikintu ca mbere kwanza tubanze kugira subscribe kuri Udatwenze TV hama tugire na partage hama ibindi bizoza biraza bigiye kuryoha kandi bisumbirije ngaha. Okay ibishasha rero nibihe bishasha dufise utubazo dushika dutatu dushobora kubaza abene gihugu kugira turabe koma bavyakira koma bavyishura. Let's go. Akazina ni gute? Jema twashimira mana Pacifique mugabe benshi baza kuri pasi nitwa Evodi yitwa Vianney Nduwimana Clarisse iradukunda. Okay Clarisse iyi ni Udatwenze TV yabagende. Okay kaze. Okay hama ibafitiye utubazo dutatu mubwirizwa kwishura wishuye neza twose dutatu hari agashimwe kosheje bona kamwe biba bipfuye muri tayari. Yego. Okay akabazo ka mbere indirimbo Burundi bwacu ifise ibitero bingahe? Bitatu. indirimbo Burundi bwacu ifise ibitero 5 ifise ibitero 5 subiramo numve indirimbo Burundi bwacu ifise ibitero 5 iri radio irakunaniye turi mwishure riko riratunaniye baca umugani mu gifaransa ngo ikikirundi ariko ngo umuti wa peti n'ugusomza bavuga mu kirundi ngusuranisha avuka inyamwibutura ifise ibitero 3 Yeah. Nachonzi. Okay. Twagiye n'akabazo kagira kabiri ntacu. Twagiye n'akabazo kagira kabiri. Umuntu akubwiye ati turi saa 5 zibura iminota 37 abakubwiye ko turi sangaga saa 5 oya nibureke kumbaza byinshi saa 5 zibura iminota 37 ni kuvuga turi muri saa 4 na 23 Abari saa 4 n'iminota 23 nsubiramo akabazo umuntu akubajije ati turi isaha zitanu zibura iminota 37 ni kuvuga tuba turi sangaga tuba turi saa 4 na mirongo 35 amezi agize umwaka na amezi 12 muri ayo mezi nayahe ashikana imisi 28 amezi abiri yonyene amezi abiri ukwahe n'ukwahe nukwa kabiri konyene rero yuko nogica mvuga numva umuntu yofata umwanya mutoya agasenga kubera urabona turi mu bihe bibi sohoka kwezi kwa kabiri birazwe ayakwiza imisi 28 amezi 11 ivyo bintu wabibariwo nande yo ukwezi kwa kabiri niko kuvara imisi 28 canke 29 wasaze wacomye canke uvuga ivyo utazi reka tubwire abakunzi ba Udatwenze TV mugire subscribe
Nsubiriramwo. Babwira abakunzi ba Yaga Tech TV mugire subscribe. Ico congora kuvuga. Yo. Bwira abakunzi ba Yaga Tech TV bagire subscribe kuri channel yacu. Kona kantu nagize Nacho itangiro ko witeguye. Yangire ntangure. Ako ni karimu? Oya. Okay. Bwira abakunzi bacu bagire subscribe kuri Yaga Tech TV. Okay. Gira subscribe. Uyu numwana wanyu. Mbwire abakunzi ba Yaga Tech TV bagire subscribe kuri channel yacu. Barabyumva ndibaza. Ukabona ntago murongo ndababwiza ukuri mujye ku mavi musaba umubyeyi Bikira Mariya abingingire Yezu n'Imana baba bashakira abagabo niyo babaha babakojonjora.